Irankunda Heri mwamenye muziki nka Dramati kwigenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 yasohoye igikorwa kidasanzwe ariko kitagikiriwe kumwe bivanye nuko bamwe n'abandi bagerageje kuvuga amajambo inyuma y'isoka rya kino gikorwa. Ico gikorwa naco sikindi ni indirimbo yakoranye na Mokenzi yise Itamporize. Dramati rero yahari haheze amezi ashika 6 adasize hanze igikorwa kubwiwe wenyene wagishire kuri YouTube channel yiwe, ariko yagiye akorana ibikorwa n'abandi vyishi vyagiye bikundwa. Igikorwa yaheruka gukora cari ico mu mwaka uheze, indirimbo yise Madame, indirimbo yakunzwe ku rugero rudasanzwe gushika yuko n'ubu inyuma y'amezi 6 iyi ndirimbo isohotse imaze kurabwa n'abarenga imiliyoni 3.9 hafi imiliyoni 4. Inyuma y'isohoka rya kino gikorwa rero yise Itamporize, Dramati ari kumwe na Kaneza Mona Warda bishi mwamenye nka Mokenzi nticakiriwe kumwe namba, kuko bamwe bagerageje kuraba kungene ino ndirimbo igiye ikundwa mu gihe gitoya, kuko yarabwe n'abarenga ibihumbi 100 mu gihe kidashika n'umunsi mu masaha 15 gusa. Bino rero bamwe n'abandi batangaye kuvuga yuko uno musore yoba yagize boosting, ni kuvuga yayihaye ubundi bushobozi akagura ama views kugira ngo babashe kuraba ari beshi iyi ndirimbo kandi mu gihe gito. Ibi rero uno musore yavyamiriye kure, aho yagerageje gushira hanze ubutumwa bwerekana yuko nyabona izi ari inguvu ziwe ubwiwe wenyene ndetse na mugenzi we Alvin Smith mwamenye cyane mu muziki na cyane muri hip hop, akaba yamushigikiye yuko Dramati atigeze namba agira ino boosting. Uyu munsi rero tugiye kuganira ko aho uno muririmbyi Dramati yanditse ubutumwa inyuma yo kubona bamwe n'abandi bagenda bamushinja canke bamwagiriza yuko yagize boosting, aho yanditse ati uri pilote unyamiza mu kirere, kubavuga ko turiko turabutsinga murabifoto igira kabiri murabitahura neza, shimira Imana ko fisa abantu bukuri gufekinga n'Imana iravyanka. Link on my bio amatwi Itamporize nyene ibintu vya special, ashimira abantu bakoranye ku ino ndirimbo yiwe. Ino bikorwa rero vyagiye vyerekana yuko koko atagize boosting, kuko inyuma y'amasaha ashika 15 aba ama views canke amasaha ashika 16 n'ibice 8 nivyo vyarabwe n'ino ndirimbo, hanyuma views zirenga abantu ibihumbi 115, like zishika ibihumbi 15, comment zirenga ibihumbi 2, ama views mwumva yuko ari menshi cyane ugereranije n'uno muririmbyi. Bivyumvikanye yuko iyo yoba yagize boosting atoronka namba yaguze boosting akagura ama views, atoronka ama like ashirenga ibihumbi 16 ndetse n'ama comments ntiyoshika ibihumbi 16. Ibi rero byashigikiwe cyane na mugenzi we Alvin Smith, aho yagerageje kwerekana ko namba uno muririmbyi Dramati atoba yagize boosting nk'uko abantu benshi bavyibaza. Dramati rero kuri no ndirimbo ubu imaze kurabwa n'abashika hafi 200. Yakoze igikorwa kidasanzwe kuko bisa nk'uko yakunze ku rugero atawundi murundi yoba ari bwabishike ko yaho indirimbo irabwa kurenza abantu ibihumbi 100 kurusha uko mu gihe gito nk'iki. Alvin Smith rero nawe ntihaheze agashwira, aho yanditse buno butumwa ashimangira yuko ino ndirimbo koko ubwayo yivugira, ndetse yuko Dramati
irankunda Heri atoba yagize Butsing yanditse ati abarundi murabapinzi cyane turabizi gusa ikintu kirenze kiba kirenze iyi songwa hits kandi nta kubutsa kurimwo deja nararavye kubutsinga bisaba amadolari atari make kandi Dramati ntayo yoronka kabisa. Izi ni views za vrai ntimuta amajambo mubure kumushigikira ngo yabutsinze indirimbo irifaya indirimbo irarenze respect man wakoze bank respect man wakoze umuti. Aya niyo majambo Alvin Smith premier muzi nawe yuko kuri ubu yahevye yigeje kure cyane hip hop ahubwo akegera cyane indirimbo zijanye n'ibihe, izi ndirimbo za Afrobeat ndetse n'izindi ndirimbo zegereye cyane Afrobeat canke Afrobongo, bituma uno muririmbyi akundwa, adakundwe gusa hano mu Burundi ahubwo akundwa no mu karere, kuko mu gihugu cy'u Rwanda naho uno muririmbyi barivugira. Ariko kandi kuronka ama views kuri no rugero kwa Dramati ni ibintu bisa n'ibisiguritse, kuko uno muririmbyi yabanje kwamamaza ino ndirimbo yiwe, ndetse tugarutse inyuma gato ku igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022, inyuma yuko uyu musore apostinze ifoto ku rubuga rwiwe rwa Facebook, abantu benshi bari bajije nimba yoba agiye kuba mu rukundo canke yoba ari mu rukundo na Mona Warda Kaneza yabaye premier dauphine wa Miss Burundi. Nawe mugabo asanzwe ari umuririmbyi ndetse akaba barakoranye muri no ndirimbo. Mu butumwa uyu musore yashize hanze ku igerekezo rya 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 ku munsi mukuru w'abakundana, yanditse ati Happy Valentine Day beautiful soul. Ati Happy Valentine, ati nezerwa cyane umukunzi mwiza kuri uno munsi wa Saint Valentin. Amajambo yabaye igikuba ndetse abantu benshi bakunze bibaza yuko uno musore yoba yatanguye kuja mu rukundo na Mawkenzi, ariko ibi vyatumye habaho ugukunda canke se ukwiyumvamwo igikorwa cyari kigiye kuza. Ni igikorwa rero caje gifise inguvu ku buryo uno musore umuntu yoburamira hagufi, kuko ibikorwa vyiwe n'ahari bigenda vyivugira. Tugarutse cyane ku bikorwa vy'uno musore, nuko mu minsi iza tugeranije kuraba ashobora gukubita hasi umuririmbyi Satubi ku ndirimbo imaze kurabwa cyane mu Burundi, aho kugeza ubu indirimbo ya Satubi yitwa Beautiful yakoranye na Meddy, indirimbo yakoreye mu gihugu ca Tanzania imaze kurabwa n'abantu bashika imiliyoni 4 n'ibice 2 ndetse n'ibihumbi 214 birengaho gatoyi mu gihe c'imyaka ibiri. Ariko uno muririmbyi Dramati wewe turiko turaraba ageze kure, kuko ino ndirimbo yiwe Madam imaze kurabwa n'abantu barenga imiliyoni 3 n'ibice 9. Ibi bikashimangira yuko ino ndirimbo uko bigenda kose izoshobora guca kure ino ndirimbo ya Satubi, ndetse agaba agahigo kuno muririmbyi Dramati azoba akoze muri Buja Flavor ko kugira umwe mu baririmbyi bafise ibikorwa kimaze kurabwa n'abantu benshi, kandi ico gikorwa kikazoba kirabwe mu gihe gito, kuko ino ndirimbo ya Dramati ntirakwiza n'umwaka isose ya Madamu, ndetse n'ino ndirimbo ije nayo ikaba itarakwiza umwanya munini, ariko ikaba iriko iriyerekana yuko ishobora gukundwa n'abantu benshi. Ego bakunzi ba Ijacu TV, ayo niyo makuru twafitiye uno munsi ku muririmbyi irankunda Heri benshi mwamenye nka Dramati ndetse na Mawkenzi Mona Warda Kaneza. Nizeye ko mwashoboye gutahura gusobanukirwa, reka ndabaza mu subscribe, share, like, comment.